mwaramutse neza meze bien namwe meze neza amiporo no uri mu menshi makwasha kwerekeza Natasha mu gihugu cya Uganda gutora agashimwe kubwa wavyakiriye gito menshi makwasha akwikana muziki ndundi icambere novuga yuko umuziki Burundi urashoboye kwerekana iyindi sura kuko niryo rya mbere umuririmbyi ubuntu udashoboye gufata akagenda n'umumenyesha makuru mu kindi gihugu vyerekanye ko umuziki Burundi uri kuratera imbere hama kubona Natasha arashoboye gutahukana kano gashimwe ka Hip Hop Music Award novuga yuko niteka ku Burundi niteka ku Barundi niteka ku gihugu niteka ku muziki wacu kuko niserukiye yaserukiye igihugu yongera serukiye n'abandi baririmbyi bagenzi biwe Amiporo Natasha ari kumwe muri kategori imwe n'abandi baririmbyi bakomeye nka Kimuraga hamwe na Mboso kubwa wari ubona yuko agashimwe azokatana cyangwa bavugutsi abantu bari kumwe arasha muri Tezgo nimba ubyibuka neza imbere yuko dufata urugendo twerekeza mu gihugu cy'u Buganda hari abamenyesha makuru benshi bambagije ngo ko mugiye mujana na Natasha urabona yuko koko muhava mutahukana agashimwe ico nababwiye ni kimwe nababwiye ati tugiye mu gihugu cy'u Buganda kuzana agashimwe ico nababwiye nico cyashoye kuba agashimwe nari nzi yuko duhava tugatahukana bivanye n'abarundi benshi bashoye gutora Natasha ku bw'ivyo narabona koko yuko agashimwe dutegerezwa gatahukana bikora aba muri Uganda mu siku muri wakira gute Natasha bamwakira umuziki w'u Burundi urakomeye mu gihugu cy'u Buganda Natasha asanzwe azwi cyane mu gihugu cy'u Buganda kuko twibukanye ko hari indirimbo yigeze gukora n'umuririmbyi kuva mu gihugu cy'u Buganda yitwa Sheba Kalungi hari n'umuririmbyi muri Hip Hop Music Award yashoye kumenyesha yuko mu baririmbyi bose asanzwe akunda umuririmbyi wa mbere akunda ari Natasha Ngendabanka uravye n'ingene twakiriwe mu gihugu cy'u Buganda tugishika ku kibuga c'indege Entebbe mu gihugu cy'u Buganda twakiriwe neza ivyo bikerekana yuko Natasha Ngendabanka asanzwe akundwa kandi umuziki ugeze akashimwe yarose umugabo umugabo wa misi yose agashimwe Natasha yaronse saki wiwe n'akabarundi bamutoye n'akigihugu n'akabaririmbyi bagenzi biwe kagiye gufasha abandi baririmbyi gukora cyane kugira ngo nabo nyene ejo canke hirya ejo bashobore n'ubundi bushimwe ndetse kagiye gufasha na Natasha Ngendabanka gushobora gukora cyane kugira ngo ejo canke hirya ejo ashobore kurushizaho ashobore gutwara pourquoi pas BET Trust Me Team wowe post yavugutse nongwi mu megishi mu WMC ganje ngo ikitaba nunguye vyinshi misi yose namanize sinzi yuko muvyibuka mu mwaka weze mu kwezi kwa Kigarama narafashe indwi zibiri ndasaba ikonje ku radio ngiye kwiga UMC ngene bukogwa nubu nivyo nagiye gukora usivye ko nari nimerekeje Natasha muri Hip Hop Music Award hari ibintu byinshi nize kandi bizofasha abarundi bose bigafasha n'aba MC bagenzi banje nibaze ko bazobibona igenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa kane muri lancement officiel ya album ya Masterland kuri La Costa Beach bazobona ico n'uburuzi asante sana